Nyinshi. Cyari ikintu nari nariyumviriye. Ubijyanye n'iki? Kwanza banza umbwire ujya munsi mwatashe ryari? Ujya munsi ari umutipe yaciye ampamagara. Twatemanye gatoya nk'iminota nka 20 cyo turagenda nawe telefone ndakura kuri telefone naramaze kuryama. Okay. None sava? Sava. Meze neza. Umwana ari he? Umwana araryamye. Namuryamye. Kazinziriye. Nikizo no munsi. Oya no munsi bari bafise ikonje. No munsi bari bafise ikonje. Mbega ari muri matinere? Kari muri deuxième matinere cyangwa troisième matinere? Première we nawe. Ageze Oya mperuka wambwiye wari muri deuxième matinere. Première kandi nabikubwiye. Ngero rambye nasomye akago ngira. Uranywa? Yego biraceka nkawa kamwe acishamo inifwa. Okay. Yego. Hama chaki nari ndacibutse nashaka kubwira. Barira. Nashaka ndakubaze. Natuzogira mariage bwawe. Urashubushe muri no minsi. Urumva rero wewe ibintu vyawe? None sinakubwiye ingene vyifashe. Nabwiye gute? Gusa nakubwiye nzogira voyage ryari. Arakamisi nzojamo ifaranga bazompa nibaza ko mbonye uko bimeze nzoguha inyishu. Ko nanjye ndabyifuza rwose. Hama wa mutipe byagenze gute? Ushobora kureka ayo ma histoire? Oya, ambye ko agomba kurondera no kandi wumva utagira aho uhagaze neza na neza ubu. Jewe? Jewe kiki? Ko nohava nsubira gukundana na Jire? Ega birashika. Oya sinibaza ko ari jewe witavye. Je nibaza ko ari uwundi muntu mwari ko muravugana kubera ko igikomereye Jire yanteye kirakwiye. Nambwiye ko mama wawe yajya bikubwira. Mama ibyo yombwira nibiri mu mutima wiwe mugabo je nanje si kindi kiri mu mutima wanje. Je nkunda wewe. Canke gusa umbwire mba utankunda. Oya nanjye ndagukunda urabizi. Ngo ndakeneye umbwire ukuri ko atahora se mubifitaniye na Jire. Ntahora se nimwe twifitaniye. Sure. Ya. Gusa ikintu kimwe arazana ibintu cy'umwana abitora nimba ari kwa mwandikira nkabwira umwana ashaka ibi nta kindi kintu na kimwe tweje na Jire tukihuriye ko nukuri Imana. None yabizanye arashika muhira muramwakira ariko. Arabizara no arige wozu banatse. Mugasinzi namushiko kwaza kuko ahora abanza kunyandikira. Murakominikana ariko. Turavugana. None aje ntimumwakira mukamuha karibu. Yego none kumuha karibu gashirese ibintu bisanzwe. Yega yara. Ubundi ni bisanzwe. Ariko. Ntimuyaga ko. Oya ntawo nyandikiye no munsi. Ryari. None reka tuzotegura umunsi tuyage. Nande na mama. Na wewe. Natwe ntituriho turayaga none. Oya, ari yose je nshaka tuzoyaga tuzohura ahantu usangivana. Yiki. Tuyage ariko nyene ko tuvugana arakora veke. Ngira ndagusabye kunyene. Oya. Ndashira we sinzike nimeze. Navyo nshaka rero. Ni kubera iki? Oya we sinzike nimeze. Wowe urashobora kubwira umuntu ngo nzokugira ikintu. Haba ntukimubwire. Oya none kitaragenda neza. Fakukimbwira ntaco nzogisengera kigende neza. Oya nzobikubwira hanyuma. Shira. Kandi akeneye umbwira ikintu kimwe. Ndagusabye ikintu numvise kuri Jire. Umubwira musubirane. Nkurira ma histoire ndakwingira. Navyumvise kandi maze ubibona abantu bari ikindi kintu uvuga shusho. Jire aragukunda ndamaze kubibona. Nta Jire nkundi yaba Jire nkunda. Bene wamubwiye ko dukundana. Ne kumenya ma histoire abantu nibavuga. Iyo batuba twasohotse iyo tuba turiko turatembera mu barabara ntibabimubwira. Sanga barabimubwiye. Bande. Abantu batubona. Bahiye. Ntibarabara ntitutembera mu barabara no. Naca menya ati birashika. Je ntavyo ndamubwira. Nibaza yuko ijya tutubega ko cyane niwe avote. Nembari ico kintu basuvuze yuko uzombwira. Ikintu agenda kubwire. Ndategura projet. Ko mu kwezi kwa 12 ko twogira eta civile. Kunzo bavuye.
Sura ngutwonga. nzoba navuyeyo Sura ngutwonga. ndategura ko tuzogira etat civile muri December. Yego. Etat civile? Etat civile hama mariage iciba muri janvier, fin janvier. Merci beaucoup. Umva ngo turabiryoherewe. Cyane. Iyo nanjye navyifuza parce que sinshaka gusubira kubabara kuri komine nka kirya wagize. Nukuri jewe nanje sha urumva nyene nico gituma nanje nico gituma ndanagukunda shere kwera umfitiye imigambi ntigeze kubona ku bandi batipe ufite imigambi myiza en tout cas I love you. Merci, thank you chérie. Merci. Hama deuxièmement nibaza ko none uvuze subira muri December. Hama mariage ciba mu kwa mbere. Nje ndabibwira mama. Yego urabibabwira. Oya canke tuzotegura umunsi wowe uzo umubwire uvyibwirire mama. Sivyo? Pana jeze kwa mama ko nje kumbwira ngo ni mpaka jewe ndabimubwira. Wewe nubimubwira. Hama twateguruka mu kamavertise. Kumubwira umunsi kumwinforma. Nzobabwira bene papa bari hanze ndabibabwira kandi ndazi bazoryoherwa no kuri. Nbazovyakira gute? Burya ntibari neza. Bari bivuze ujya mu type Jules. Oya, barazi ko yambabaje bikwiye kandi barazi ko yadukojeje isoni. Ni nkamwe bishitse akaza. Umviriza, n'ibintu bishaka gushika. My God. Jewe ndagusavye reka kubishiki yago. Sheri, birashika. Sheri ndagusavye reka kubishiki yago, ndakwinginze. Birashaka. Ushobora kuvuga ibindi bintu. Birashaka ni ibintu bishaka gushika. Ashori jewe nshabura nabi. Sorry. Mbabarira basi. Cyari kimbiro cyanje. Jire sindamukunda. Jire nta kintu na kimwe ashobora kuza kumbwira kandi nta n'ikintu na mama na papa ntibamwerekwa nibyo bintu gusa by'umwana aho nyene kugira ngo afashe umwana uretse ko twarinze kumusinyisha ku nguvu ega hana mahera Jire afise akora kuri bata umviza ndakwereke icyo umwana azokenera cyose à partir d'aujourd'hui uzorukimbarira mama mukupe relation aya nawe rero ushaka kubesha c'est vrai shushu kuko Jire oya banze ubwire icyo azokenera umwana cyose nkigishoboye nkiri ngaha nzogikora mugabo imigenderanire ya mena Jire ihagarare tena ngorane Jire aza ngaha kubera azanye ibintu by'umwana ubundi ho jewe nticara ngaha mukamuha karibu mugatera inkuru jewe nta nkuru nawe dutera umwana uramumubona bakayaga mwana aramubona ese umwana wiyo mugamba muri kumwe murayaga nje nituvugana ndamushirira umwana ngaho ngaca nigira hariya nkabandana ibikorwa byanje mugabo nje no kuri iki kintu sindacemeye neza uzohora ufasha umwana buri kintu cyose ashaka ikintu cyose akenera pamperse amata impuzu ishure biki byose nzobikora ikizongora nzokubwira ko cananiye mugabo nzobikora c'est vrai yego merci ndavyemeye thank you merci beaucoup ngiye kusengera no kubisengero imigambi ndiko ndakora kumiterije imbere amaduje kuri wa mugambi neza tumeze neza umwana akuri mu rukundo yego karibu sawa sawa neza barakomeye Ako ni hari. Kwa? Cheni wiki. Ako ni hari. Nyuma kwa kuva ryari? Kubera. Bama bisanzwe. Uyu namwe twabyarana. Umva rero. Je sinzi. Uyu ni umugenzi wawe. Ubirondera kwiga. Sheri. Uti? Utiki. Sina kwiga. Ukabasha turaza kuvugana. Sawa? Oya siyari.
aza kumbwira aza gushika nko mu masasta nk'ubu nibaza ko agira shake. Yari ku kazi. Yari yagiye ku kazi. Okay. Shiri. Ndakunda bazimana. Shiri. Kumbe. Uragendera neza. Shiri. Tingo macengenda rero. Oya guma ngaha shiri. Uraguma ngaha nana ki? Ndiko gutuma nyuri kuranjana. Shaka kuguma ngaha rero. Shaka kuguma ngaha. Ndabazimana. Akazi. Umuzanira umwana murabe. Araryamye. Umukome mu muvyure. Niba ntamuravye. Mwana araryamye shiri. Arabizi yuko ahora ategeza kumuraba. Mwihoze shahu. Umviriza rero. Aracasinziriye. Umviriza rero shusho tubwire. Jewe samedi shaka kugusohoka. Samedi. Kuri beach hano heza nyene. Samedi. Ntabwo tubwira samedi de la semaine prochaine. Kubera Samedi nzoba ndi mu rubanza. Ndi muri komite y'urubanza rw'umugenzi. Sicyo sheri. Sicyo. Aya. Yego. Nibaza. Nico nayibonye. Yego vrema. Kandi bash neza. Oya. Nayibonye. Gusa hari igihe mpora n'imvira. Mihotse. Abwiye gute? Mihotse. Yashapfuye. Ndagenda. Uri kumwe na jewe uri kumwe n'undi? Same. Jewe. Hari igihe mpora nibaza. Oya, so tujye tuvyihoze. Tujye tuvyihoze. Urumva rero? Jewe ndakubwiye. Uzobifate nka nkama. Tuzobivugana samedi ngarutse. Ahubwo uzombwira telefone ukiri hariya. Sawa. Kugira tukivuganeko. Hama ivyo nzonzanira nabiko bariye. Byose ndabishaka. Ubasi umaze gushikayo uzombwira ibihari. Nutasanga bijyana gutumye atabiri iyo basi uzombwire. Sivyo? Sawa. Hama bebe mugara gukumbuye. Kandi na bebe. Nagenda babaye ngiye ntakabonye. Nzogaruka basi hanyuma. Ndamusiga ngiye. Ndaguherekeza? Umusiga ngaho. None? Hama nshagaruka mu. Reka kumbaza ivyo bibazo. Kubera atakamaro bifise. Wowe ushaka kugenda none ubu nyene? Yego ngoma ngenda hari ibintu ngambye gukora. Banakubwiye. Ntangora. Sawa nacu n'amasaha aragera. Rero urabanza kundamukiriza mama. Yego. Ndaza kumubwira. Nawe nyene rega hewe amasaha yo gutaha naya nyene frère musanga ashaka agira ati mu mwanya. Izuba rimaze gushika ngaha. Bya kuba byiza tubonanye mugabo umwanya kubera uri kurandega. Uramubwira ko nahaciye. Ndaza kumubwira. Gira ikora neza. Okay, merci. Man, hano barahakubura no gukubura. Mbega ntuzo wari ngaho ntibakubura ngaho muri sala. Gute? Ni sawa. Amahoro? Ni sawa. Wari waduhevye? Asha, oya. Akazi. Akazuba ni kenshi. Kareka. Nubugesera. Oya hari. Amakuru make. Nukuri naho. Namwe. Yego. Ni sawa. N'abarindiri. Aho hantu hanze nta soni haguteye. Mama aho hari ingurukigwe. Ari he Jamal? Jamal yari yahakubuye. Cyo tuma ndakubwira ko habaye buhunguru. Ko mutamuzimanye none uyu. Yes. Niho gishika je. Hashi akanya. Kara barajyana.
aya masaha rero yo kuryama aha mwijoro turara twicara hari izuba hasara no musi wowe birabaye kandi cijya atanguye gahoro ko nta mumenye none no mugenzi wanje nawe mugenzi wanje ndakabira ndamuheke sawa muramusaba amakuru makino Tenda. kadobe kaguma kajyane ku murango aguma mwijoro agacarara twicaye ariko birahera hani yakwiza mu kwezi kuza n'abagore bizaba bigabanutse yego wamusanzeho no munsi ryari wararusanga nta numwe ahari Asa n'umukozi warakoze mugabo ayenda y'amakenga ayenda y'amakenga umuntu uyo usone nsanze ngaho nuwahe murazina ni mugenzi wawe ndabazi kabisa mugana nabo bafatana bavuga ati masheri iki nuyo ahubwo homa kumbonyaho naza kumuha ibintu nashaka nabiguhe barakoze sha harimo byose reka ikegeye guherayo kiki sa twarafata neza agabira rimwe baramushumba ndamo ya mata ibintu byose Ako bizomara iki uti rero uko nabona uko bapfa kandi amakenga je kandi ni cyambere ndamubonye n'uyu munsi ni cyambere sinzi uwo yambe n'uwo biga oya ubinamye n'ubwo twavuga araza aratubwiye kiki ashaje kubinamye gatona mbavu sinibaza twabiga none hano unyumva kiki sa changaha sa ya hanze hari ibyo zuba kubera mvuye guherekeza mbega ubu nyine none uwawe uwo mwiga mama uwo ni umusheri wanje mushaje utari bwanyereye aba he ewe bana bo ufise umusheri aba mu Ngagara mu Ngagara he muri 10 afise n'inzu yiwe nani inzu yiwe ni kwawe babahendesha amazi ntawenzi ntawe mbonye ntabyo nta n'ibyo mbonye nese ndakubwiye ga mama ni umusheri wawe kuva ryari no munsi oya biramaze iminsi ko mama inkari mwana nakubwira wacagi wa mwaka reka gabura eka kuntwenza mwabana niko bimeze mama boreka kumviriza ibya Jire ndagusavye boreka kumviriza ibya Jire nanaje nawe turi kumwe no ani naye binashaka kuzoza byarabaye mugabo urumva sinoza ndazi uko nyine bashaka nzoze nshike hama ari ijambo rivuga rivugwe tubane rero buce tudufitani none ka ushaka umwana ariko wawe avuga ijambo mbega uzogaruka avuze ngo seti niho uzozana ibintu ugaruka tuyaga bomba ari urukundo nyumvamo inde jewe ukiziki nagira ivyo byarahe ukigiziki oya murayaga murabiyaga
murayaga muri babiri Mama. ntacu muzohuza. jewe umushiri wanje n'uyu uko wamubonye ni kujye nyene ivyo byo kuvuga ngo azoza kuvuga amajambo None kubwiye ngo afise inzu Ngira- nibaza- abafise inzu bashobora babashirira. si ivy'inzu je ntivyo afere z'inzu nizirimo ayo majambo ariko aravuga nibaza ko azoyavugira umukobwa wiwe sinibaza yuko ari jewe nawe twarahejeje mama urazi ko ndakubaha kandi urazi ko twagiranye ibihe bikomeye ariko iki kintu ndakwinginze mama ndagusa mama Reka ndabisabye. mama Aho jewe muravugana na jewe na Jire nta kintu na kimwe dufise tuvugana na wewe jewe nawe twarahejeje Sawa rero. genda urondere hariya baruzuye ba Berize Batagiye no mu cumba kunagiye ku bayahishije. Bakoze imana none. ko nakubonye nzere mukomeye Yego. sana nakomeye ni inde indakomeye Yego nukuri kandi wakoze mwana. Je ngoma ngende nisuke kwa amazi hamanze fungure ko wanse ko bakoze imana. Ngira tuzosubira. Abuya ngira araguheza. inde mama inde je mbisanikiye nuko ndamutse ntihandamukije neza Ntiyakuramuke. kashe ko nubyo nje sinzi Iby'abana bya mwebwe mukiri bato birabagoye nukuri. yago Reka ntaco tuzoyaga ni wagaruka ngira. sawa Emwe izuba riraho genda witega urwo ruzuba. ari nazanye umuduga Waje n'imodoka. Waparikinze heno niko ntayo. hariya Tiyambu. yego njye mukobwa baramuntwaye kwera kiki man zamfashe nta kundi sawa None uyu muhungu nuwahembe. mama ujyana nakubwiye n'umushiri wanje Uyu mboye. tumaranye 3 mois Akora iki? Turamo ntamuzi. mama urazi ko yemeye kuzofasha umwana yemeye kuzorihira ikintu cyose umwana ashaka kuja hanze yambwiye ati nimvayo nzo amukuri kumize Umbe ndakubwira ikintu kimwe coco wowe uramenya. Urabyumva? Yemeye gufasha umwana. Yemeye afise inzu. Ora kaguhu uzokura gute? Hage nta kintu akeneye gutera iyi ndu untere stress. Sorry. Umviriza. Ujya muhungu jiri. Urumva hafise imigambi yo gushaka kurongora. Ashaka mugire mariage umwana ni wiwe. Uri kuranyumva? Umwana ni gwiwe. Ashaka akeneye mariage. None uri kirofa. Ku myaka 19 ufise urashobora kuba kirofa kugeza hiyo. Umviriza. Mutsure ko nta stress zene nkizo wanteye ubuhetse. Uri kuranyumva? Ujya mwana ategezo kuri mbega amaraso uradusharije. Amaraso uradusharije. mama Umviriza ntushavuze kandi. Umwana utombaye se akaba mwemera. Akabashaka kumugira mariage. Nyimba umugaye kwera ngo afise utwakora dukeye. Imana izobahezagira natwe abavyeyi tubije mu tubahezagira. Mugabo umwana regwe nase. Mama. Ujya muhugu ntusuye kumbwira. Mama. Mama. Mami. Jire ni kirofa, Jire ni kijuju. Jire yarambabaje. Sishobora kwemera Jire jewe naho. Warumvise yuko nawe mwagenda na mwese mu bintu bitazi mwe. Mama ntiwumvaga mama ibintu aguma mbeshera. Jire yarambesheye, munagendana n'abandi bantu ngo ibiki sishobora yaba bitaheze ntabafasha umwana. Sishobora. Mama sishobora kwemera Jire je naho. Sishobora kwemera Jire jewe. Ibikunda. Jeno nofuma niyahu. Sishobora. Je sishobora Jire yarambabaje. Jire yarambabaje. Jire yaranteye iki ndaba mu maso ndakubwira. Ndi nyoko. Nyumviriza neza. Sishobora kwemera Jire mama, sishobora kwemera Jire. Jire yarambabaje mama. Ego basi nahari ko arafasha umwana, sivyo? Nahari ko arafasha umwana. Sishobora kumva yuko jewe nobana na Jire mu nzu. Ngo mbe umugore wiwe jewe. Mama kubera kuri ko umutipe umwase none. Akora umutipe umwase nuko nahumva kaje niwe nkunda. Sinda mwase urakaguguga mara. Uri umwana. Afise inzu, afise amahera, afise imodoka, ibyo nibyo gukanga. Umviriza raba amaraso y'umwana. Amaraso radusharije.
ubu ariko aragukunda kubera mu gihe akiguharaye. Mama Jure yaguhaye iki? Jure yaguhaye iki? Nta kintu na kimwe n'umwana. Mama uribuka turiko turiruka kuri Jure. Mama reka kuntera stress. Rakuntera stress mama. Rakuntera stress. Rakuntera stress mama jewe sinshaka Jure. Nawe shaka mama Jure nawe shaka. Urumva? Yahishije umukozi. Usubire no kumubona ngaho kandi ukareba ko tutashwana. Reka abana bubagaze gute. Hayafise imodoka, arize iki? Kandi akantu gasa n'akavuye n'ubushaka. Oya. Icyo ntazobona mwana y'abavyeyi ba kino gihe turagiri. Aratombaye yumvise uzomufasha. Arera umwana, inonze umwe n'isaba.